Rero uku kwezi kwa Pasika kutubere ukwezi ko guhanagurwa amosozi vy'ukuri, guhanagurwa amaborogo, guhanagurwa amarushwa, sinzi ivyo kuragwana navyo, ivyakuriza aba ari vyo birira nkuko ivyo kwa Farao n'abanyegipta bagira n'abantu biwe aribo barize mwijoro abise batabawemo. Ivyo bidayimoni birire bigusezere bigende, ivyaguteza ubukene, ivyaguteza amagorwa yo kuyinga. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangaye mu gitabo cyo Kuvayo igice ca kabiri umurongo wa 23 gushika 25. Kuvayo igice ca kabiri umurongo wa 23 gushika umurongo wa 25. Umutwe w'amajambo uvuga ngo umuniho w'Abisirayeli ushika ku Mana. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja kuraduga gushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze. Mukundi uri kuradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, nkundira ndabifurize ukwezi kwiza. Kaze muri ku kwezi kwa kane, ukwezi kwiza. Muri ku kwezi kwa kane ni gihe twibuka cyane duhimbaza iminsi mikuru ya Pasika, umunsi mukuru wa Pasika, twibuka ukuzuka kwa Yesu. Uyu munsi mukuru wa Pasika ntiwatanguranye no kuzuka kwa Yesu, watanguranye n'igihe Imana yatabara Abisirayeli bakura mu gihugu c'ubuja muri Egiputa, mu Misiri. Ico gihe niho yashiraho Pasika nkuko tubibona mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 12, ibereka ingene bazotegura ivya Pasika n'ingene bazobisangira nk'umuryango. Mugabe ivyo byose babikoze Imana abanje kumva amaborogo yabo. Mu gice ca kabiri twabibonye ngo yumva amaborogo yabo. Mu gice ca gatatu ihamagara Mose iramara ati ingonda gutume ko numvise amaborogo y'abantu banje. Mu gice ca gatatu kuva ku murongo w'indwi niho imubare ati numvise amarushwa n'amaborogo y'abantu banje. Rero muri ku kwezi kwa Pasika nkundi ndakware uku ni ukwezi, haleluya, uku ni ukwezi ko guhanagurwa amosozi. Twarabariwe ko uyu mwaka ari umwaka wo guhanagurwa amosozi, niko mpemu yari aturongoye kuwutazira no kuwita no kuwakira uko. Rero uku kwezi kwa Pasika kutubere ukwezi ko guhanagurwa amosozi vy'ukuri, guhanagurwa amaborogo, guhanagurwa amarushwa, sinzi ivyo kuragwana navyo, ivyakuriza aba ari vyo birira nkuko ivyo kwa Farao n'abanyegipta bagira n'abantu biwe aribo barize mwijoro abise batabawemo. Ivyo bidayimoni birire bigusezere bigende, ivyaguteza ubukene, ivyaguteza amagorwa yo kuyinga no kwihebura no kudatera imbere no gukwegera abana bawe mu rumogi no mu bindi bintazi vyo kuyayura ubwenge, birekure mu izina rya Yesu. Bimenyekane ko uhoraho yakugiriye neza. Kaze mu kwezi ko guhanagurwa amosozi, wowe n'abawe n'ivyawe. Imana ibane nawe, Imana iguhe iminsi 30 myiza cyane muri ku kwezi uhimbawe, mbere bikwinjize no mu yandi mezi meza cyane. Uheze umwaka uhanagurwa amosozi, winjire no mu yindi myaka uhanagurwa amosozi nkuko Yosefu yahanagurwa amosozi, nkuko abise bahanagurwa amosozi bakinjira mu gihugu c'isezerano. Abizeye binjiye mu gihugu c'isezerano. Iri jambo ndarigwa kugira ngo biduze ukwizera kwa, umenye ngo Imana ntitoranya abantu ku butoni. Ivyo yakoreye barya irashaka kubigukora nawe, maze ukwizera ni kwaduga. Yesu akubare ngo ukwizera kwawe kuragukijije, genda bikubere nkuko wizeye, kuko vyose bishobokera uwizeye. Imana iguhezagire, ugire ukwezi kwiza, ibihe vyiza mu bawe no mu vyawe. Uragahezagirwa, urakoze kudutega yompi no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Amen kandi amen.